Hello abakunzi ba Royi TV Burundi muko muradukurikirana ni Bella Shaka mukobwa wanyu kuri micro za Royi TV Burundi. Uno musi ni musi special turi mu kiganiro umutekano w'ibarabara. Umutekano w'ibarabara ni kiganiro kimeze gute? Ni kiganiro tumaze gutangura kubashikiriza nka Royi TV kumbonesha kure kugira ngo twibusanye canke se turabire hamwe mbega amategeko y'ibarabara arakurikizwa, mbega n'ivyaho ibintu bitera amasanganya, mbega twokora iki kugira ngo ayo masanganya tuyagabanure, mbese n'abantu nibaze baja ku kazi batahari bimuga kugira ngo amasanganya yose tuguma twumva n'imiburiburi agabanuke. Dukora ibishoboka kugira ngo twibutsanye turabire hamwe amagara yacu agume ari mu mutekano ntangere, n'abanyonga imiduga yabo igume imeze neza, bamenye amakode routier bategeza kugenderako, bubahane bamenye ibyo bokora kugira ngo amategeko y'ibarabara muri rusangi yubahirizwe kugira ngo n'umutekano w'ibarabara bubahirizwe. Behind camera ni Dr. Zombi adufasha kugira ngo ano ma image abashikire ari meza cyane. Ndakubutsa wowe utagira abonnement kuri Royi TV Burundi, wowe no musugire abonnement, ugire j'aime, ugire commentaire, ugire kandi ugire partage kugira ngo namwene wanyu gaho mubanyi gaho muvukanyi gaho mugenzi kugira ngo twese dukurikirane kino kiganiro umutekano w'ibarabara. Ni Bella Shaka rero ariko arabashikiza kino kiganiro nkuko musanze mumukunda kandi mumuyumvamwo. Ndakwibutsa rero wewe utari bwamenye Royi TV uno musi ucugira subscribe, hari gusangana citaye mukakibona ntugende utagize abonnement. No musi twakoreye turi muri rompo yobona abantu ngira muca muyibona iyi rompo yobona abantu uno musi ngoma tuvugane n'abantu banyonga ama taxi voiture. Tumaze kwa n'abatwara amakinga n'abagana n'amaguru uno musigeze kuba ama taxi voiture kugira ngo twumve ivyumviro vyabo, twumve mbega babona gute amasanganya akunda kuba, mbega tworabira hamwe gushange se tukarinda gute umutekano w'ibarabara kugira ngo amategeko y'ibarabara akurikizwe n'abantu bagana n'amaguru bace mu barabara bari mu mutekano ntangere, ama accident yose n'imiburiburi 90% canke 100% abure mu gihugu cacu c'u Burundi. Turagikunda cyane igihugu cacu c'u Burundi, ni igihugu ciza c'amata n'ubuki, ivyo turabizi. Rero dukeneye ko n'umutekano w'ibarabara uguma nawo ari mwiza cyane mu mpande zose, yaba bagena n'amaguru, abatwara amamoto, ama taxi voiture, ama bus, imbere n'imiduga minini. Bella Shaka, Royi TV Burundi, reka dutangure. Turacabandanya rero n'ikiganiro cacu umutekano w'ibarabara. Murabizi ko umutekano w'ibarabara ni ikiganiro gituma twibusanya amategeko agenga gutwara ivyuma mu mabarabara kugira ngo amasanganya agabanuke, abanyonga bose bagende mu mutekano n'abaca mu mabarabara bagume mu mutekano. Turakura mu kije. Mahoro cyane. Mumeze neza? Yego turashima. Jewe nitwa Bella Shaka, umenyesha makuru mbonesha kure Royi TV Burundi, namwe mitwa bande? Nitwa Havyarimana Janvier. Okay. Havyarimana Janvier, musanzwe munyonga taxi voiture. Okay, taxi voiture. Uno musi rero twashimye ko twobagendera kugira ngo tumve ivyumviro vyanyu ku bintu mukunze kubona bitera amasanganya. Umuntu arava muhira agiye mu kazi kurondera ico rirenza atunga umuryango, ugasanga atashe swati yakoze accident, kandi ugasanga iyo accident ntiyamuvuyeko, ahandi ugasanga atashe mbere ari kiziga. Mbega mu bintu ukunda kubona bibangamira abantu nkamwebwe mukora ko kazi mu kazi kanyu n'ivyahe? Yego kubisanzwe mu bibazo vya mbere dukunda kuravyo mibarabara aho kutubahana promirima kwanza mibarabara nk'aba ariko baragendesha mibarabara duhuriramo twese, kuko nibaza ko ibarabara twese tuba tufise ko uburenganzira bumwe nk'abagendesha. Rero hakaba n'ubusumbasumbane bw'imiduga, kuko nk'ubu ufise nka iyi taxi voiture ubundi afise izi z'amahoni iki zimodoka zinini yazikwega nk'akarorero zikwega izindi, ari nyuma yawe araguhabura uri imbere yiwe ahavuga ati ajya makasi yawe urumva ko navuga ateza gusaba inzira nyene nkaho wokuraho kugira wicire ku ruhande agenda. Ubundi ko umuntu ari imbere yawe ateza nyimbo uri muri priorite yawe yateza kukurindira canke akadepasa akaguca ku ruhande akagenda bishitse akaba yihuta. Ubundi rero mibarabara ikintu ca mbere duhora naco ntitubahana. Umuntu afise imodoka nini yafise ntoya aragufata uko ashatse nyene ugiye yirenganira naguteye ubwoba. Yego. Okay. Mbega ni cyahe ikintu ubona ko ndegwa wohanura muri rusange abantu bose baca mu mabarabara, yaba abamakinga, abamamoto, abamataxi voiture, amabisi niyo miduga minini? Bo je nazi ikintu ca mbere twasaba abashoferi muri rusange
uko dusangiye umwuga kugendesha uko twavyize nibaza ko twavyize kumwe umuntu uko duhurira mu barabara twese twokubahana mose mu cyubahiro ciwe ufise imodoka niniya ufise ntoya ufise iyo taxi velo yawe iyo velo ufise moto tukamenya twese ko turi mu barabara rimwe tugahana inzira twese tugashika iyo turoye impore nibaza ko atawuja mu barabara yifuza isangaye murakoze. Mbega abagenda n'amaguru bobo nta kuntu nabo nyene bashobora kuba imwe mu mvo zituma amasanganya aba mbo abantu b'amaguru nabo nibazana nyene ko barafite uburenganzira yego bwo guca mu barabara mu gisagara ca Bujumbura barafite imirongo myinshi ya mirongo yera mu barabara bashobora kujabukaniramwo kandi nabo nyene nibazamo abajira nabo nyene ngira bavuga ico babibonamo ko ijya mirongo natwega abashoferi si twese tubahiriza aro umuntu abari yamaze gushika mu murongo umuntu afite imodoka yiwe ahubwo akaragisona yihuta kugira ngo anyaruke yibandaniza ubundi ijya mirongo yera umenga niko batwigishije haraho abantu bajabukira yego. Abasanzwe batwara amataxi dusanzwe tuzi ko ibarabara rifite amategeko arigenga ku ruhande rwanya abanyonga amataxi voiture mbega amategeko murayubahiriza cyane abandi mubona bayubahiriza cinaza muri rusange ko tubibahiriza yego. Tubashimire rero imbonesha kure yacu Royi TV irabashimiye cyane yego murakoze cyane na akazi keza yego murakoze yego. Twicabandanya rero n'ikiganiro cyacu umutekano w'ibarabara turabaramukije cyane. Yego natwe turashima Imana turamahoro. Nanje ndameze neza. Ku mazina yanje nitwa Bashikirij umumenyeshamakuru imbonesha kure Royi TV Burundi na mu mitwa bande. Nitwa reka tubane methode. Uno munsi imbonesha kure yacu yagendeye abantu basanzwe banyonga amataxi voiture. Muri rusangi turi mu kiganiro citwa umutekano w'ibarabara ni kiganiro kidufasha kugira ngo twibukanye turabire hamwe mbega amategeko y'ibarabara arakurikizwa mbega ibintu bitera amasanganya nibiki hoho twokora iki kugira ngo ayo masanganya agabanuke n'impanuro muri rusangi. Okay methode mu kazi kanyu rero nivyo aho ibintu mubona akenshi ati ibi bintu turiko turabiraba ni ibintu bitera amasanganya cyane mu mabarabara. Okay murakoze cyane mu muga wa transport cyangwa mwibarabara nk'umushoferi ibintu kenshi bikunda guteza amaksida la majorité kenshi iyo umuntu ari ku telefone ukaburi ovora uri kufise telefone kibirakoza aksida kuko servo si hibiri kenshi ushiduka wamaze kugonga ivyo bintu twovyirinda vyofasha mu mutekano w'ibarabara kuko yo kenshi uri kuriruka ukaburi kuri stress na telefone servo nishobora gukorana n'ivora ntibiba bigikunda ukontrola imodoka uko ikontrola ta telefone ufise ico kintu nagenda kibona naje nk'ubwa mushoferi cyarambayeko nico kintu tworaba twagishira kure tukacinyo tumusanzwe tukakireka umuntu ku telefone akamanza akashira imodoka ku ruhande anatanda mu telefone hama kitaba hanyuma kabandanya aje kwitaba ego nikindi mbona gituma amaksida kenshi aba umuvuduko y'umuntu ari muri alere ya 80 canke umuntu yari muri alere ya 40 nk'akarorero ntushobora yugize nka aksida ntushobora kuko imodoka usho kuyikontrola neza uri muri alere ntoya ariko yuri umuvuduko munini imodoka yakugura gukontrola kenshi ushiduka bamaze kugonga rero vyiza twogenda buke tukamenya tukaraba nibi vyapa vy'ibarabara bashizeho hari hano hakubwiye ati gira muri 40 muri 60 ariko bivanye nuko nivyo vyapa basizeho nivyo bintu biratuma amaksida yogabanuka tuge turabiraba nikindi nikintu naco ni mistari basize mu mabarabara bagiye bandika nukuri urabona ko na letagize uruhara irabidukorera byiza kuza turayiraba ko hari umuntu w'amaguru ashobora kujabuka kandi ugasanga hagaze muri wa mustari wiwiwe we nawe w'imodoka kusanga uri kurafonsa uja kumugonga
nukuri ibintu twora tukavyevita tukubariza imistari iri mu mabarabara ibi vyapa biri mu mabarabara naco ne cyofasha amagisida kagabanuka ego tugushimire cyane mbega ku kindi kibazo amategeko y'ibarabara ubona yubahirizwa kuri pourcentage iyahe arubahirizwa neza canke biracari hasi okay nukuri ukongerageza kubibona nukuri turacari hasi niburi twoba turi nk'ikuri 60% kuko hari umuntu usanga hagaze nk'akaronka bajya abanyeshuri iyo bariko barajabuka yindi iri nyuma gaca fonse ngo adubure kandi deja babona ko hageze abana kujabuka yego nukuri turabe vraiment twe kubitagasha umushoferi wese kuko ni neza y'igihugu kuko utwaye imodoka neza bitugaruka ko byakakora ni kunyungu z'igihugu birafasha amagisida akagabanuka ego rero ico kintu naco nurabona twogikorerako Methode tugushimire cyane rero ego merci namwe murakoze mani Turacabandanya rero n'ikiganiro cacu uwundi muntu asanzwe anyonga taxi voiture turakuramukije cyane amahoro y'Imana ego turashima ku mazina nitwa Bella Shaka umenyesha makuru w'imbonesha kure Royi TV Burundi namwe mitwa bande je nitwa Nzoje bwame Fredina gatazirano beshi banzi ko ni Juma Ferdina uno musi turi mu kiganiro citwa umutekano w'ibarabara ni ikiganiro kidufasha gushikira abantu basanzwe banyonga muri rusangi n'abagenda n'amaguru wanashaka kugira ngo turabire hamwe mbega ibintu bitera ama accident biki eske amategeko y'ibarabara arakurikizwa kugira ngo tubungabunga amagara yacu umutekano w'ibarabara nawo umere neza abantu ari bo Burundi bwejo bagume mu mutekano ntangere ku ruhande rwawe n'akazi ukora nica ikintu ubona kibabangamira gishobora kuba giteza ama accident icambere na mbere mbanje gusaba abantu bambabarire kuko abo ngiye kuvuga harimwe abavyeyi cyane cyane mfatiye ku bantu batwara imodoka ari nkanje mfatiye ku bantu batwara imodoka ari beshi bagwana n'umwanya wabo ariko nibitaho ubuzima bw'abandi keshi ndakunda kuri abanyo mpagaze ngatacho ndiko ndakora bashaka kubona nk'imodoka rivuye haruguru ikaza kudubura yindi tanaravye n'indi hagaze imbere yayo igiki gitumye ihagarara aho urabona ni muri rompe kwanza bakwiriye nk'amazemple imistari y'abana bambuka cyane umuntu akuza abayikeneye emuje tutaratera imbere ngo tugire ibiraro byo hejuru twakwiriye kuza twitanaho ukabanza ukaraba ko ubuzima bw'umuntu karagira n'amaguru abayobanza akambuka hama nawe ukabandanye wari kuraje cyangwa mbere kudubura mugenza ukabanza ugatahura n'igiki gitumye ahagarara kwanza ego nivyo mbona hama ikindi naco abantu baba mama bambabarire kuko abantu baba mama harimo umuvyeyi wanje naje yari umumama nk'abandi ariko ndakunda kubona ibintu bikeshi ibintu ari kigongwe kuko niyo kibyiye umuntu akacumva shaka gura akabana ko menga ivyiko avuga na bwenge wasizemo mbwa hari cuba wabonye catumye kibivuga abantu baba mama barashaka kuva nk'ahana akagenda afise ivyumviro byinshi akavanga direct agatambu kibarabara adafashe break arabe fu canke haruguru nivyo namanda bibona mwikosa rero ibintu keshi nkunda kubona bimbabaza cyane nivyo nkaho muri rompe hoho ndakunda kubona nk'abantu babaje gufata bisi ngaho kazobona avuye hari aracomotsa cye yinjira hari ku mashugwe ariko imodoka riva hari haruguru yacitse break kiguhomanya na biriya bintu nza birabira ko sima nguje ugacanga ukayirabira ngaho urayibona neza ariko ashaka kwambuka ngaho nivuye inyuma yawe igahita guhitana je mu byo namambona nanishuye kuvuga byari ivyo mbona ari byo bibaye kabisa okay dusane tuzi yuko ibarabara rifise amategeko arigenga mbega ubona abantu vraiment banyonga barayubahiriza mu mategeko muri rusange abantu banyonga numwe kwijana sinovuga ngo ni beshi hari abayubahiriza kabisa ukabona ko ivyakoze ari ibintu byiza by'umuntu atahura ubuzima cyangwa atahura ibintu byo mwibarabara hariho nabandi mu kugenda wewe unasanga mbere n'imodoka rimenga yitwara wewe ubwenge menga so buri ahubwo amasari yamurangiri yacu ivyo nivyo nkunda kubona cyane impanuro rero utanga muri rusange novuga yuko icambere na mbere kujya witaho ubuzima bw'iwacu igikorwa ciwawe no mwibarabara twiteye ingene tugenda mwibarabara kugira ngo ubuzima bwa mugenzi wawe n'ubwawe kugira ngo umwanya wawe ushikiye ugiye amahoro ata bibazo bibaye mwibarabara vyari
Ferdinand tugushimire cyane rero. nawe murakoze. Twifurize kugira umunsi mwiza cyane. Amen amen namwe bwetena. Amen. Abakunzi ba Royi TV Burundi rero turageze ku musozo w'igano cacu umutekano w'ibarabara. Abo mwabonye nabo bashoboye gushima yuko baje muri kamera ziko biragoye si umuntu wese afa kwemera kuja muri kamera ariko ndibaza ivyumviro mwavyumvise. Rero ikintu kimwe no kongerako mu mutekano w'ibarabara ndasaba yuko abantu munyonga amataxi amamoto abanyonzi muri rusangi hariho code routier amategeko y'ibarabara asanzwe agenga abatwara. S'il vous plaît gerageza ugende mu barabara ubahiriza y'amategeko. Murabe ngo mugenzi wanje ntiyayubahirije nanje sinoyubahiriza. Namba ugeze ahantu ubona ati ahantu n'ahantu haca abantu b'amaguru. Gerageza ntiwinjiremo indani kuko ushaka kwinjira ugasanga undi muntu yaraharenganye ukashubura ateje iki isanganya. Ushaka kuba nawe uri umuntu uri kugenda n'amaguru ugagera ahantu ubona yuko umenga ahantu saha abantu b'amaguru maybe haraca imiduga. Gerageza wa avoiding uce ku ruhande ntuce indani mwibarabara hagati uri kurajabuka urabi imbere urabi inyuma hambone wo kujabuka. Ntugende n'abafyeri uri kuraringa mwibarabara barakugonga. Mu mutekano w'ibarabara barakugonga ucubura ubuzima. Rero tuguma tuyibusa kugira ngo umutekano w'ibarabara abanyonga bibuka amakode routier natwe dusha mu mabara n'amaguru tumenye ukuntu tuyagendamwo. Yari Bella Shaka rero kuri micro za Royi TV Burundi ndakwibutsa kugira abonema kandi ntugende utayikanze please ntugende udashize muri commentaire wageze ngaha canke ngo ugire j'aime hamwe na partage. Behind camera ni Dr Zombie tumubwiye ni courage mu kazi kawe. Royi TV Burundi Bella Shaka weekend.